Uyu munsi mu mateka yaranze isi tariki 22 Nzeri mu 1975 Sarah Jane Morey yagerageje kwica uwari perezida wa Amerika Gerald Ford, ariko urushinzwe umutekano wa perezida aburizamo umugambi mubisha. Kuri uyu munsi nanone mu 1980 Iraq yagabye igitero kuri Iran. Iyo ntambara yamaze imyaka 8 yose bashyamiranye. Mu 2013 ku itariki nk'iyi abantu barenga 75 bapfuye mu rusengero rw'abakristu bazize iturika rya bombe mu gace ka Peshawar ho muri Pakistan. Uyu munsi nabwo mu 2006 abantu 23 bapfuye mu mpanuka ya gari ya moshi muri Maglev muri Mathan, German. Mu 1957 Perezida François Duvalier yatorewe kuyobora Haiti. Naho tariki nk'iyi guverinoma ya Palestine yashyizweho na Arab League mu 1948. Naho mu 1965 intambara yashyamiranyije Ubuhinde na Pakistan baganira agace ka Kashmir yashyizweho iherezo nyuma y'uko umuryango w'abibumbye usabye ko intambara yahosha. Ngibyo bimwe mu byaranze iyi tariki ya 22 Nzeri mu mateka. Naho ngendeye Shema Jean-Luc.